Yesa turabaye ikaze mwege bakunzi bakundwa mwege mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yacu ariyo gwanyu JCTV nkuko bihari tuje nguvu zidasanzwe ni wa mwanya unovuga ati numunezero ugeretse ukongera ukagereka kundi gusaba kubonana na mwebwe yego ntarandiriye cyane kuri micro murabizi ni wa muhungu wanyu nyene ni arakaza Jean Miki aka Mikila na kwica so numunezero dasanzwe cyane kuba turi kumwe na mwebwe muko muradukurikirana twongera duhikaze umutumire wacu aje atavyorosha cyane turaguha ikaze Clementine Kevi. Merci Miki. Karibu mu kiganiro Music Talent. Murakoze cyane. Muraberewe cyane. Murakoze. Na uraberewe. Murakoze cyane. Okay. Yeah, ni Clementine Kevi atugendeye muri studio zimbonesha kure JCTV tukuramutse cyane twaguha ikaze. Mbega hajya Clementine Kevi kubera iki izina Clementine Kevi? Amazina yiwe ko batamuzi Clementine Kevi ninde? Nitwa Muhoza Clementine Divine. Muhoza Clementine Divine. Niyo mazina ninsu n'abavyeyi banje. Je dusanzwe tuzinanya kuko twariganye. Twaraciye ku ntebe imwe y'ishuri. Biruka ko nari nciye ubwenge nayenze biharuro cyane. Sanzwe nabwo ari kire. Ni Clementine Kevi yatanguye muziki ryari? 2014. Clementine Kevi yatanguye 2014 mugabo indirimbo yiwe ya mbere yagiye ku rubuga 2017 kubera iki ga Clementine Kevi? Kubera iki sinebwa je muri studio ya narimbira muri Jean bijya muri ya imbere yuko tumenya Clementine Kevi ko ino ndirimbo ya mbere yayisohoye mu 2017 iyo ndirimbo nayo ikaba yaje yitwa uranyemeza. Imbere yaho Clementine Kevi twari tumuzi ku biteramo nka vya Primusic uretse ko muri Primusic woba waraciyemwe mbega yari Primusic ya 2000 combien? Ya 2013 ucugarukira muri 2014 2014 ucugarukira muri inde muri quart de finale ni Clementine Kevi mu ntara ya Cankuzo novuga ati numuririmbyi kazi yafatishije intara ku buryo bigoye cyane gutahura kuko Clementine Kevi je nasanze mu Cankuzo urazwi cyane mbega ni uvuka ego none ga Clementine Kevi tuko turabona indirimbo uranyemeza idea yo indirimbo uranyemeza yavuye kuki so novuga ngo yavuye gute donc ni inspiration nakoze jewe na producteur ya bon twayandikiye muri studio bon sinovuga ngo irafise ikintu ihari je yavuye kuko nayikoze ni ide yanje mu bwonyene ntabwo ari ikintu nari maranye iminsi mu mutwe indirimbo uranyemeza no kuvuga baragushize muri studio n'inspiration wahawe ni umutwe wawe nyene wicaye n'aba producteur murakorana. Yes. Yeah. None ga Clementine Kevi kuva 2014 gushika 2017 ni Clementine Kevi atari bwaboneke kuri kumbuga ngurukana bumenya posting indirimbo ziwiwe. Ni yahe ntambanyi yoba yaragize kuva umva ko watanga umuziki kuva 2014 tukubona muri za Primusic wari ufise ingabirano mugabo ntabwo wayibwayishira habona hoba hari habuziki nari nashize ko donc ntari kuri account ya YouTube ntabwo nifise account ya YouTube sinende menyereye kuko n'indirimbo natanguriye ko biragoye ndibuka ucege wo producteur aho nakoreye yambwiye ngo ayishiye kuri account yiwe so sinari indi akamaro ka YouTube no navyo nari indi jewe YouTube yanje inkoresha umufana wanje yayuguruye yambwiye ati no ndembona indirimbo yawe iri ku rundi rubuga gundi muntu kubera iki aransigura akamaro ka YouTube ya acara ikrea cyashirako arayishirako chama password byose kurikira byose njye control ni Clementine yahora muri mu mugwi Empire Avenue kwa Sadbi nivyo ntutibesha iva mu ryawe muri Empire ryaramenyekane nk'inyurizwa rya Yesu Kristo mu ijuru none byo bavyavuye kuki ni ryaye niya intambanyi wa waragize muri Empire Avenue so na ntambamye no mvuga ngo ikomeye yo yarabaye bon ni kujyanye n'umuntu avuga ati ndafashe decision iyi ntabanduka uruhara rwanje ugatwe kanje voilà sinovuga ngo bon habari ikintu cabaye kutumvikana ko no banavuyeho nabi no baravuga mugabo amakuru tugenda turakura hirya nino baravuga ko Clementine Kevi promo bamugirira siyo yari yifuza
oya ndabishima ya nabishimye impa yarandeze nkuko nama ndabivuga yarandeze vraiment kwishoboye yego hari amakuru tugenda twumva ko umuririmbyi Sadbi hari icavuze kuri wewe muri rya myaka cyangwa ubuho hari icavuze kuri wewe icyavuze ushatse kuvuga Clementine Kevin waragiye mu rukundo no muririmbyi Sadbi ivyo bintu ndakunda kubibona kenshi ndakunda kuvyumva umuntu akoranye indirimbo n'umuhungu bari mu rukundo umuntu mbega umuntu nancisha ningira ikibazo muri jewe nyene umuntu nashobora gukorana ikintu n'umuhungu muri cyane mu baririmbyi ivyo vy'inkundo bitajengo suko sinahura nanje indirimbo urangya bebe yaravumye cyane irakora umutu udasanzwe muri kino gisagara cya Bujumbura uretse sinino gusa tuko turaraba hehe mu ntara za ruguru hehe ma boîte twagenda turumva indirimbo urangya bebe idea y'indirimbo urangya bebe yavuye kuki yavuye kuri Sadbi so yarondeye indirimbo yogira beze mu bantu donc barakunze kuvuga ino mu buziki ndundi murabona bigeme ko bagenda barahura n'intambanyi hari abantu bagenda baravuga ngo muririmbyi kazi iyo umwigeme agiye mu mwuga wo kuririmba ngo abaye indaya ngo ni maraya kuri wewe Clementine Kevin bivuga kwiki cyenda yivuga ko novuga gute indaya zose ntiziririmba indaya zose ntabwo zatanguye kuririmba nico gituma tuvuga ko umuririmbyi n'indaya kandi umuntu ingeso mbi abafise ni ziri muri we ntabwo ziterwa n'umwuga wiwe en fait umuntu ari donc uko inyifato yiwe yaba umuririmbyi atamuririmbyi ayigumamwo gusa ariho n'abandi basanzwe bafise iyo ngeso bakaja mu muziki bakaca bivana nuko ameze nyine muri Clementine Kevin tugenda tugira ko kuri akapera ku ndirimbo urangya bebe yakera sidindi nta kibazo duhere kuri urangya bebe be niwe nkumbuye irijoro be utaje sinora gatiro nyaruka vuba 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 oh nyaruka vuba yo Clementine Kevin ufite ijwi ryiza cyane mbe aya Clementine Kevin aragiye ibiharage bikarahije amamesa ko numva ijwi n'umumenga n'ibintu bikaze cyane uragira icyo bita travail ni Clementine Kevin yakuza atagira ujumbu kuko urumva iyo rufashe ngaha mu muhogo tuba twumva ari Clementine uraheruka gushira ku rubuga rwawe turabona indirimbo ikiri nshasha ivyo mfise ni ibyawe ndayumva none kubera ikari ibyawe idea yo ndirimbo iva hehe idea yo ndirimbo nkuko nabikubwiye nyene je kenshi nandikira muri studio ntabwo mfata papuro n'amakaye muhira ngira ngo nandike indirimbo ijanye n'ibi no kuvuga indirimbo ni gwawe waragiye muri studio urashikura kora bashamo beat bagushamo beat ugakora ndakora ubu Clementine Kevin tuvuga umuhaye beat acagirako voilà uraruhimba canke umuraperi canke byose ugirako ndaririmba byose ugirako ariko no ndaririmba Clementine Kevin kintu bita Amical des Musiciens kivuze iki kuri wewe hari ico bukizi ndayizi ya ndayizi navuga gute na hano abaririmbyi bahurira bakagira amayide yabo ego ndayizi Amical des Musiciens mbwa nubwo nakunda kwitaba cyane ndamaze kujeho gakeyi ya naragiyeyo ndandicarayo nasanze bafite ivyumviro birashe ego mbega umuziki ndundi tugiye turavuga ku ndirimbo ya indirimbo wewe nka wewe nk'umuririmbyi muhanzikazi wewe indirimbo ziwawe ubona zikugeza he kuva muri 2017 kushika ubu turi muri 2021 zirafise akamaro bon uretse ko na bintu by'uburyo nyene donc novuga ngo bimaze kunyinjiriza vyatari gusa biramaze kunyinjiriza ego mu buryo butaboneka Ndio butaboneka uvuze mu buryo butaboneka ubushatse kuvuga nta modoka ari razana urupangu ntiragura umuziki nturazana urupangu ya no modoka ni Clementine Kevin yavuye muri Empire Avenue ari muri management yo muri Empire Avenue mbega Clementine Kevin ko wavuye muri Empire Avenue ubunye wo gukora ku mutwe wawe cyangwa ufise management yiwawe ndafise umuntu magarikiye mu bikorwa byanje bientôt izo management
n'umuntu tugiye kugiranira amasezerano amasezerano y'urugo agira ko na management cyangwa ashobora kuba umukunzi cyane ntabwo ari umukunzi wanje ni umugenzi tu yakunze ibikorwa bya Clementine ntabwo ari umukunzi wanje ko arubatse ego mbega Clementine Kevin arafise umukunzi kugira n'abakunzi ari abantu benshi bifuza kumenya amakuru yawe nimba atawuhari noneho nagenda umusore naho twigana udasuko mugabo ari kera ufite umukunzi bisaba igiharuro bisaba equation no nta mukunzi ufise birakomeye cyane urafise umukunzi ntushimye kumuvuga ataragukwa bakunzi bimbonesha kure JCTV na cyane mwege bakundwa mwama mudukurikirana muri music talent tugerageje kubira murabona turi kumwe n'umuhanzi kaza akomeye cyane ntashoboye kutwemera ko afite umukunzi ntabijya byinye kuvuga ko Clementine Kevin hajya Clementine Kevin avukana bariva mu muryango w'abantu bangahe tuvugana turi 10 gusa disiye turi 9 waragiye muri Premusique ya 2014 hari cyo baragufashije wewe nk'umurimbyi wa Clementine Kevin yo yagushikanye igiye Premusique yatumye ngira confidence ituma niyo iri mu byatumye ninjira cyane mu kuririmba n'imvitsi kimwe cizere muri jewe so ni Clementine Kevin novuga ati n'umustar adasanzwe diko turaraba ibintu ku rumbuga ngahanya ama-views uko agenda araduga n'abantu bagenda baragukurikirana turabona cyane mbega nka wewe nko wamaze kuba tubona ari umustar ni cyahe kintu tokora ubu Clementine Kevin tuvugana uwo muhumwembe muri vere yorira ku mabishi cyangwa hari cyo bitwaye ariko cyangwa showbiz wowe n'umengo urayitinya kuva ndi umwana mutoyi baratubuza kuja kunywera amata kwibarabara gufungurira kwibarabara mu isanzwe je sindera kwibarabara ubu ko hagiye ko haraja ko ni views nyinshi uri umustar no muri saro kirazira ko harira umushyitsi kubona urira mu cyumba muri saro ndafungurira aho mba ndiko nsangira n'abashitsi muri saro mba ndi muhira no uba muri saro y'undi muntu ariko kuja kurira kwibarabara Clementine cyanje mbega showbiz ivuze iki kuri Clementine Kevin showbiz kuri jewe ni kintu ngendera cyane mu isanzwe umuntu w'umuririmbyi ari kategura career yiwe afise kazoza muri waboni yari karaja ari inyifato zimwe adakuye kugira mu bantu gasanga nyene ari ibintu banza ari bloka no nkibiki bamumenyere so ari ibintu nyene usanga umuntu ajya uri public ibikuzi kubona baba gushinza amaso ucyo ukora cyose baba ariko barakuraba ari ikintu ushobora gukora uri mu bantu mugabo bakabona we wenyine na mwamwa bikoze mwese voilà nico nita showbiz Clementine nta dutomati yogura ku isoko tundagara bo mutwe no quand même urasuma usandusuma ndasuma Clementine Kevin turiko turaraba boss novuga ngo uri mushasha mu kazi mu mwuga wawe usanze ukora eske nta kindi kintu ufadikanya n'umwuga wo kuririmba no akazi fise ni muri kuririmba no kwiga usanzwe bigahe sinshimye kwavuga nibanga ryawe ariko tuzokubona ntaco mbega Clementine Kevin turabona nturi mushasha mu kazi mbega hajyanye tugiye turaraba nk'abaririmbyi uhora ukurikirana abaririmbyi basanzwe baririmba mu Burundi ego nabahe baririmbyi wovuga ati ndakunda naka ukuntu avyifatamo Jenny inspira shaka gushikira naka byifashe gute no mbeje na numwe ndiko ndigana ukora ukwi wawe nabahe baririmbyi basubona ati aba ndiko ndaraba barafise mwishaka mu Burundi ko ndaraba mu muziki ndundi ati bariko barakora umuziki ndundi uri gutera imbere benshi sinavuga ndamare utinya ko bava no bamvuga bamwibagira abandi gasanga so naho nyene turiko turashika Clementine Kevin wewe woza gusaba collabo usaba iki bigenda gute nta bintu byatari akira ko babiji abiji afise na public kuba waravuye muri management ya Empire Avenue kaburi muri indi management ufise umuntu agukurikirana hafi hariyo isano riza risumba iryo wahora hariya muri Empire dirari nkijyahe so ndi jenyene ankurikirana jenyene so ndavuga ndafise droit yo kuvuga ikintu ari capable yo kugikora
impact twari benshi ntushobora kuvuga ngo nkeneye munkorera ikimo nari abandi mwatanguriye rimwe sanga bari bafite ibikorwa byinshi umva ariko ubu jewe nyene ndashikiriza ijambo ni jewe nyene nkurikiranwa je nyene ubu woza gusaba featuring aza yaga nawe we cyangwa ashikira kwa manager arayagana je ariko ico cumvire cyo ndagishikiriza canke bimukundiye nimba muzi sinzi ko bamuzi benshi ndashaka kumubaza nawe kwambaza turashaka kubwira ko tumumenye izina yitwa Felix ari no mu Burundi ego ariko ntabino aba muri Etazini tumushimire cyane Felix niwe yatanze uburyo kugira tubone ni gwawe ego niwe yatanguye mwatanguranye mukorana ryari nko kundirimbi yahe n'ivyahe bikorwa bamaze kugukorera ni gwawe ni ya mbere ni izindi ziri muri studio amakora batandukanye karankorera so nimba atari banga turashaka kumenya abaririmbyi muri ko murakorana nabo indirimbo zigiye gusohoka sinovuga ni surprise ni banga surprise no kandi nanubwo ari banga uko bizotegeza kumenyekana tuzobimenya gusa naragira ko ndabibabwira ibanga mu nda rero Clementine Kevi wavuze watanguye muziki kuva 2014 gushika 2021 none kuva muri 2014 gushika 2021 Clementine abona yongeye kwiki public irongerekana ama views arongerekana muri rusange n'iterambere mbona gusa iterambere ama stage akaduga ubu woza kenera gufasha Clementine nk'inyuma kamubwira ati Clementine ngo jewe nkeneye kugufasha kuvyerekeye nk'umuntu dufate nk'ikirori baguhamagayemwo ati tugenda uririmbe muri concert bapatana nawe we canke yo apatana na manager nimba atari banga urashaka kutubwira nk'amasezerano mwamwe arasinyiraniye na niyo management yawe ukatubwira ati je bamfashe uko nimba ari inzu bakurihira cyangwa ari taxi bakurihira tukabimenya cyangwa barakwambika bigenda gute kuno bimeze navuze ko bientôt ari tuzosinyirana amasezerano nanabyo tugitangura sino bivuga so ni byashika ndibaza abantu bose bazobimenya tubishira ku mugaragaro ngacara ka stagiaire ndefise uburambe mugara cha kwigara cyaraba ingeso antukari nziza nawe urayite ijambo Slay Queen rivuze iki kuri wewe Slay Queen Chandi Slay Queen nga mu Burundi ntabahari naba Slay Queen d'office ntabahari muga nabakobwa b'abasirimu abonzi n'abakobwa b'abasirimu nyene barenze urabibona nyene cibona nyene bafite tubiri twompi iyo uvuze umukobwa arenze abameze gute Clementine so umukobwa akwemeza ndazi akwemeza good bose baremeza mugabo wewe urahora uvuga wararirimbya uranyemeza none gute uranyemeza abakwemeza gute nabiririmbya yes ntabwo ari muri sico kibazo barumva Jessica category y'aba Slay Queen naririmbye kuri mukunzi wa abakundana ku bakunzi babo indirimbo y'abakundana ntabwo ari abaremezanya uratubwiye ngo Slay Queen ngo Slay Queen ntabo dufise mu Burundi hagiye tuvuze Slay Queen mu Burundi ko atabo dufise Slay Queen bameze gutega Clementine Burundi nabahari from abantu bameze gute Slay Queen igituma nga mu Burundi nibaza ko atabahari nabahari je Slay Queen nibaza ngo bavuga ko ari abakobwa so nta byinshi bise no bavuga ko ubuzima bwabo n'ubwabo ko bahisemo gukora bijyanye n'inje bigumira uko bara Slay Queen bigumire muri ivyo bihugu bigumira uko nukuvuga bajya bagenda baravuga ko mu Burundi hari Slay Queen hari n'umukobwa ushaka kubona ngo nta Slay Queen agenda n'amaguru nta Slay Queen afata taxi afise imodoka suko aba mu Burundi bayibumbi jana kacho batana umukobwa wese ari muri kino gihugu cy'u Burundi afise umudoga amenye ko ari Slay Queen no kame ari abayiguze mu mafaranga yabo mu buzi bakoze ariko tuko turaregitembera mu gisagara ca Bujumbura turabona bigeme bafise imiduga kandi batayiguriwe na base ntabyo tuzi none abandi ko byerekana no ku marezo sociaux ku social media mu Burundi uramaze ko umukobwa arenza kwemeza ku social media kavuga ati uyu vreba je ndiyerekanye
nta numwe icyo ntawe canke barari nabonze yes bakunzi bakundwa muko muradukurikirana mwege bigeme mugendana imiduga atari iwanyu mugurirwa nabanaka ntabwo muri abasire kwine muratubesha kuko abasire kwine bari postinga tuvuge ko ipostinga bakatwebeza mu buzima bwose ngenda ndagusaba turirimbe akapera indirimbo ni kwawe Ivyo mfise vyose ni kwawe vyose narabiguhaye ngwino umfata ukuboko tujane I will never let you go Ivyo mfise vyose ni kwawe vyose narabiguhaye ngwino umfata ukuboko tujane I will never let you go never let you go. Please, baby, don't never let you go. Never let you go. Please, baby, don't never let you go. Tujane. Birakaze cyane ndabwira tuje kuvuza idasanzwe cyane cyo turumva ngo bebe ni gwawe ni ibiki ni bikari gwawe byo bintu uvuga ni gwawe ni biki byose haje ufise umukunzi rukundo rukibide nyene cyane urumva yuko ibyo ufise barukora dudubiza nyene irone yuko ibyo ufise byose ari ibyo kumva bimugabira mutaratose kazanye nyene tubona ukumva ariko Clementine Kevin naho watunyegeza ukanga kutubwira ko ufise umukunzi twe turaraba indirimbo ziwawe zose nturi byarije byose nturi umuraperi mugabo uri kuraririmbo turirimbo turumva ni indirimbo zijana muri mudu zituma umuntu yiyumvira ibinabiriya none se idea y'ibyo byiyumviro ubwo mumbwire ko biva hehe nimba no bandi mu rukundo cyane no bantari mu rukundo ibanga rya ndabise anonsi ibanga ryanje nawe urakeneye kwimenya ariko ndabise abagenzi bari mu rukundo maybe narimbe umugenzi wanje umubanyi umwana twigana voilà Clementine Kevin igiki gituma daja mu rukundo nakubwiye ko ndarimwe cyane narurimo ibanga ryawe ibanga ryawe none vuba nayo wari kuririmba iki yari umuwanko yari hanze ukeneye agaruke vuba biri no nanyene ni abakundana utaje sinora gatiro nyaruka vuba nanyene ni muri rusange ni mu rukundo je ndimba urukundo ni nguduza twese uyu be wari kuravuga tubivuze ko ari bebe nyene urugaba pano bebe ruyo nabwo arakana turakunze kumva amaterme menshi ngo baju ubuho n'inzoga zisigari ba baju nabigeme bakabita baju wowe uvyahira gute wewe ka Clementine ko mbona uvuga ngo be wewe wo kwita be bifata gute nacho bitwaye en tout cas nakajamu kari romantique Clementine Kevin twitege ikiri gikorwa cyawe gishasha ryari nyuma ya 2 mois nyuma ya 2 mois y'amezi abiri kuko James espace ya 3 mois ya 3 mois amezi atatu amezi abiri aheze ucu sohora ikintu gishasha ufise indirimbo nyinshi mu bubiko urasohora zimwe zasohote canke ugirako non mfise nyinshi mu bubiko ubu Clementine Kevin byose akiyumva ari muri mood yo muri studio bagiye mbangiye nta kibazo gihari urakazi bagashobora guha instrumental ukagira ko kujya tugiye no kubita nyene cyane gose hajya rap hari kivuze kuri wewe ndakunda ndio nkunda nubwo nturirimba ndakunda kuyumviriza nturagerageza sidagerageza Clementine Kevin tugushimire cyane kubona waduhaye akanya tugakorana na wewe mu kiganiro Music Talent nanje ndashimiye twongera tugusaba nitwagutuma kuzugaruke vuba cyane uzonyaruka vuba utazazuri kibigi nka kera baziko genda guheruka turi ku ntebe y'ishuri utaravyibuha urayibona nawe urabaye mwinshi ibenze yubahwe cyane gose ingurube yubahwa uri hose nakaguru uraba shaka neza bisi reka tubirebe Clementine Kevin turagushimiye cyane kubona wigoye ugaha ibyo ari kurakora ukaza ukamutumire muri Music Talent nanje ndabashimiye cyane turaryohewe cyane kukubona mu kiganiro Music Talent nanje ndaryohewe twongera tugusaba ejo canke hirya ejo tukwakuye uzunyaruke cyane gose uzunyaruke vuba so yari Clementine Kevin twatumiye mu kiganiro ciwanya arico ciwanya Music Talent turabashimiye mwege bakunzi bakundwa mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bicakumbonesha kure yacu ariyo yiwanyu JCTV turabashimiye cyane hanje kuri mikro mwari kumwe na Arakaza Jean Miki aka Mikira na kwica tuzosubira mu ndwiza ciao ciao